Nta kintu kibabaje nko kubona umwana abwira umuvyeyi ati muvyeyi numva inzara imereye nabi ndashaka umpe ico gufungura numva nshonje mu vy'ukuri. Umuvyeyi nawe mu kwihagararako kurekure akavuga ati mwana rindira gato ndabirabe uronke ivyo ufungura. Mu gihe hari abandi bariko barabwira abakozi babo bati waravye ko umwana yanyoye ya mata yari muri firigo? Umukozi nawe ati yayanse. Bosi nawe ati ugerageze uko ushoboye kose ayanywe. Ntama ninkababarira nti nta mukene yerekana urukundo, nta mukene amenya gutanga keya, mukagira ngo L6 ahavuga vya bintu vyo bakunda kubavuga. Ni ukuvuga yuko uyu muvyeyi wa mbere si uko aba adakunda umwana, kandi si uko adashaka kugaburira umwana, guha umwana ico yipfuza, nawe aba abishaka, ariko kubera ubushobozi, kubera ivyo umwana ariko aramusaba mw'uwo mwanya atabifise, akamubwira ati mwana ba wihanganye gato urindire. Urya muvyeyi nawe si uko arusha urukundo uwa mbere, umwe aguma abaza ati umwana yarose ico afungura mwamuhaye bimwe nari nasize? Si uko ari urukundo rwinshi arusha uwa mbere yawe, ahubwo nuko abifitiye ubushobozi. Ubu tuvugana hari umwana yarihiwe kaminuza, yarihiwe amashure yose azoyiga kandi akiri muto, mu gihe nawe no kuriha y'ukwezi kumwe gusa, ayo kuriha igice kimwe uri kuriga usanga bigoye kugira yaboneke, ayo kuriha ishure muri uwo mwanya mutoya. Mugabo uwundi amahera yabuze ico yakoresha akaja kuriha ati umwana azokwige aha n'aha avuye ace yiga aha, minerval agasigana umwana yiga asangirishe gusa, ari ukuvivura gusa. Ivyo si n'ubuzima, this is life. Ubuzima bufise ibisobanuro vyinshi, nta muntu n'umwe arabona definition y'ubuzima, ahubwo n'uwabigerageje wavuze ngo ubuzima busobanurwa bivanye n'ububayemwo. Nugenda gusobanuza umwana w'umubosi ubuzima, azokubwira yuko ubuzima bwuzuyemwo ukutaronka umwidegemvyo, mama we ngo bama bamucungeye, afise stress z'uko bama bamucungeye, afise stress z'uko bama bamutegeka ngo fungura ibi n'ibi n'ibi. Nugera kuganiriza umwana wo mw'ibarabara, azokubarira yuko ubuzima bubabaje kubera yabuze aho arara, ariko nubwo ari wo mu gipangu azokora ko ubuzima bugoye kubera ko bamubujije ko arorera televiziyo. Wumva itandukaniro? Nubaza umuntu w'umugabo akora cane ukamubwira ati mbarira igisobanuro c'ubuzima, azogusobanurira ko buruhije udakoze utarya. Ariko nubaza wa wundi yirirwa mu biro, nawe azokubwira ko bushushe ubwonko, busaba kwiyumvira cane, mu gihe uwundi azokubwira ko busaba gukoresha inguvu cane. Mu buzima ngene bubayemwo, ariko uko vyaba bimeze kose, ico dukwiye gukora ni iki? Dukwiye kwama tuvuga tuti uko mbayeho nuku, mbega ni gute nifuza kubaho muri kazoza? Ese nokora iki kugira ngo nze mbeho nk'uku nipfuza? Ntiwipfuze ivy'abandi, ntuvuge ngo nkeneye kubaho nka burya buzima bwa naka nanje kumwononera kugira ngo ndabubeho. Oya, ahubwo nimba ari ubwo buzima bwa naka ubona bugushimishije, gerageza nawe ko nubupambana ubushikire uciye mu nzira zawe utabanje kumugirira nabi. Nico ciza gihari kandi birashoboka. Ibaze buri munsi rero ati ndaja he? Nakora iki kugira ngo nshike? Naca he? Ese buri mwanya urabe none ivyo ndiko ndakora birajanye n'ico nipfuza kuzoshikako? Ese ndi mu nzira inganisha aho nshaka kuja? Urakoze kunyumvise rero. Nubona uri ukora ibintu bitajanye n'ico wifuza kugerako ubireke. Umwana w'umuntu yumvira mu kajagari. Kanda subscribe.